nagenda babwire yuko Imana itabara kandi bohora bivanye n'ukuntu Imana yagiye irakora, ariko narakoreye Satani imyaka myinshi cane bivanye n'ubuzima nagiye mbamwo, bivanye n'ubuzima nyokuru yagiye ankoreshamwo. Satani naramukoreye imyaka myinshi, gutangura rero kuza ndica abantu ikibona amaso. Satani antuma ati genda ukora wice naka, nkagenda nkabikora kuko mari namaze kuba mu maso hanje, amaso yanje yarasigaye ari kuzimu, nta maso nari mfise bivanye nuko nakorera ikuzimu nyene. Abantu bagize amasanganya byaba byateguwe gute, hanyuma izo mukaburi mwazironka gute, byategurwa gute? Abantu bagize amasanganya iyo bafashe bakagenda bakabajana kubahamba, twaca tugenda tukabazura, tugaca tubamanukana ikuzimu tukababaga, hama tukabona inyama zo kurya. Ariko wewe kubera byaba bigaragara mu buryo bw'impwemu, bobo bavuga ngo yishwe n'umusonga, bo ntibabibona. Yesu nashimwe, abahoro y'Imana abeje ubuzima bwawe, kandi nezerejwe nuko Imana yakurinze ukaba uri muzima, ukaba ushobora kuba uhema impemu y'abazima kuri uyu munsi. N'ubuntu bw'Imana rero budasanzwe, nigitangaza kubw'ingabire buzima Imana yaguhaye. Ushimira Imana kubw'ingabire buzima. Jewe ubona imbere ya kamera nitwa Pasteur Nitezwera Justin. Imana ikaba tugiriye ubuntu, tugomba gufata umwanya wo gukurikirana intahe. Ndaguhaye ikaze wewe usanzwe ukurikirana ikiganiro ubushobozi bw'ijambo, ubutumwa bwiza buza imisi yose. Ubanze ufyonde subscribe nimba utarafyonda subscribe, kugira ngo ubutumwa bwiza buzoze buragushikira imisi yose. Nimba ari kuri Facebook naho ufollowing, ari kuri YouTube ufyonde s'abone, kugira ngo ubutumwa bwiza buzoze bugushikira buri gihe uko bugushikiye n'intahe n'amasengesho bica kuri iyi platform cyangwa se kuri urubuga dukorerako. Mwami Yesu rero akugirire neza. Tugomba kuba mu bihe bikomeye bidasanzwe kandi bitari bimenyerewe hano mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo ngaha. Rero tugomba twumvirize intahe, kandi intahe ikomeye cyane. Bene data, ikintu kimwe no kubwira, mu ijuru hari Imana. Imana irahari kandi Imana irakora, Imana irabohora kandi Imana iratabara. Rero mu mwanya tugiye kubamwo ni intahe, ariko intahe y'umwene data Imana yagiriye ubuntu kera atarashobora gushikirwa n'ubuntu bw'Imana Kristo Yesu ngo amufatishe ukuboko amutabare. Yahora akorana n'ubushobozi bw'ikuzimu, mbere akanagerayo ikuzimu direct, agakorana na Satani. Ariko amaze kugera muri repentance, arasengerwa, Imana iramubohora, imugirira ubuntu. Uyu nawe numwe mu nzu kwa data kwa Yesu Kristo, n'umwana w'Imana, n'umuntu w'Imana. Yesu Kristo yamwongeye amahirwe ya kabiri, amugirira ubuntu. Uyu munsi nawe n'umukristo uwo muri repentance. Rero agomba adushingira intahe muri urwo rugendo rudasanzwe yaciyemwo, ahere tugire mu idonido aho byahereye, ko byagenze ngashobore kujayo, ko byagenze ngo ashobore kubonana na Satani, uko byagenze, ibyo yakoze, inzira zose yagiye acamwo, atubwira iyo ntahe. Rero kugira mbere yuko wumviriza iyo ntahe, banza urabe ngaho hepfo ko wafyonze s'abone, urabe ako gakengeri kari ngaho hepfo nako ko wagafyonze, urabe nahanditse notification, urabe ko wafyonze, hamufyonde na like, ufate ni link uyishire kuri stati yawe, urungikire n'uwundi, bamenye ko ijuru ririho, bamenye ko Yesu Kristo akora. Umwami Yesu rero aguhezagira. Jewe namaze kubibwira amazina, reka duhereze ikaze n'uwo turi kumwe uyu munsi agomba kubashingira intahe. Karibu cyane gose, tangure uramutsa bagomba kudukurikirana
hanyuma uce udushingira iyo ntahe uko byagenze byose utekanye, umutima uri mu nda, Imana yaragutabaye, ubu Imana yarakurokoye, utushingira iyo ntahe aho byatanguriye ku ntango, uko wagiyeyo, uko byagenze neza ijambo kurindi, kugira ngo abantu bumve ibikomeye Imana yakoze. Shalom shalom ubwoko bw'Imana, ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Hama ndumwigeme, amazina yanje nitwa Hacimana Odasiya. Imana iriho kandi na Satani ariho. Bivanye n'urugezo Satani akora ko nubwo Imana yoyo nitwoyigereranya, kuko kuva mu buto bwanje aha mu mbonuku, kuva nkifise imyaka 5 niho natanguye kuja ikuzimu. Maze kugenda ikuzimu turakorana na Satani, ariko ibyo byose byaje kubera iki? Nyokuru wanje yari umurozi. Nari nk'ikigirwamana ciwe imbere yiwe, nta wundi muntu yakoresha atari jewe. Nagenda babwire yuko Imana itabara kandi bohora, bivanye n'ukuntu Imana yagiye irakora, ariko narakoreye Satani imyaka myinshi cyane, bivanye n'ubuzima nagiye mbamwo, bivanye n'ubuzima nyokuru yagiye ankoreshamwo. Satani naramukoreye imyaka myinshi. Aha mu mbonuku aha kungana uku niho mbohotse ngana uku nyene, kuvuga ubu ndakwijije imyaka 23 niho mbohotse. Hama rero nabohekeye naho muri repentance, bivanye n'abakozi b'Imana baho bagiye baranyitaho banyitwararika, kuko intango ya mbere jewe nyokuru yarambwira ngo nkore umwuga wo kuroga, ariko uwo mwuga numva yo kumenga singabire yanje yo kuroga, bivanye n'ubuzima n'abandimwo, kandi kazoza kanje navuga ngo yuko atarako kwica. Ariko amaze kuza arabinteramwo cyane, kandi arabinteramwo ntangura kuyumvira abantu nabi, ntangura kubona ibintu nabi, ku buryo ishusho yanje ihindukira ikuzimu. Bimaze kugenda uko abantu nababona nk'ukumenga si abantu, kubera nari maze kuja ikuzimu. Kuko inzira yo kugenda kugira tuje mu kuzimu, twafata tukamanuka ahantu ku mwonga saa 9 z'ijoro, akanyinika mu mazi y'uruzi rutemba. Inde yakwinika? Uwo nyokuru wanje niwe yanyinika mu mazi. Amaze kunshiramo, naheruka turi kugo ruzi nyene, nkaheruka nkabona ntisanga ikuzimu, namaze gushikayo. Maze gushikayo bakankoresha ibyo bagomba byose, nkasinya kwa Satani. Mbere nari nemerewe no gutanga ku munsi amaraso yuzuye ibase 3. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo, ariko umuntu wese twahura sinigera ndamubwira yuko ico kibazo gihari. Yaba abavyeyi bambyaye sinigera ndababwira yuko ico kibazo ndakigendana, kubera ari yarandahije indahiro ati ndamutse ndabivuga azonyica canke azompindura ikindi kintu. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo, inyuma yaho nk'imyaka 6 ishize, nyokuru atangura kwiyumvamwo yuko agiye gupfa. Umubiri wanje afata abariwo akoresha awishirako. Jewe ntangura kuzana isura yiwe mu maso hiwe, ntangura kugira imikanyanya. Abantu bakambwira ati we washaje, ariko jewe sinabibona kubera iki uwo mwijima narindimwo. Bimaze kugenda uko jewe ndakorera Satani, ndamukorera nongera ku rugezo rw'uko jewe nisanga sigaye nanje ndumurozi. Bimaze kugenda uko Satani avuga ati wewe ko wamaze gusinya ikuzimu, vyarangiye nta kindi, ingo dukorane. Nkaza ndagenda nanje ntangura kuza ndaroga abantu, ntangura kuza ndabica, kandi bivanye nkoresheje imiti itandukanye. Hariho umuti wari witwa umunsabe. Narashobora kugenda mu ibarabara nkaca udukwego 2, nkaca mfatana n'uwundi
witwa umubanguro. Uwo mubanguro rero ndawusizeho ndawusize mwaho karongo kamwe ukawuhonyoramo ntaco waba, ariko uhonyeye ko uwo munsi abe byategerezwa yuko uwo munsi umaze kugufata yuko ucupfa. Uwo munsi ntiwarara, nigo rugezo naringezeko. Utarara wafatwa n'ingwara cyane? Utaraye naho wafatwa n'ingwara y'umusonga, kuko jewe mu kwica kwiwanje navuga ati nkorera ikibiriraho kugira ngo ndonke amaraso nari nasabwe ikuzimu. Kuko ibintu byose nabikora mvuga ati nko kwitanga kugira ngo Satani ntaze kuvuga ati twabuze ibyo turya canke abakozi banje babuze ibyo ndabagaburira. Bimaze kugenda uko ubuzima ndabubamwo, haheze amezi 3 nanje ntangura kunywa amaraso. Ntanguye kunywa amaraso, ubwo buzima ndabubamwo, ntangura kumva yuko umenga ikuzimu niyo noguma nibereye, ku buryo ku murango abantu batambona nguma mu nzu ndyamye, ariko ku murango nkagaragara. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo, benshi barambwira ati kubera iki wewe utagaragara ku murango? Ndababwira ngo ati ku murango ndafatirwa cyane, mwijoro mba numva yo kumenga sinokora, ariko mwijoro mba numva afise imbaraga ziteye ubwoba. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo, nyokura twaza turajana. Kubera iki mwijoro ariho mwagira inkomezi nyinshi? Mwijoro kubera abadayimoni baraza kandi baratuzanira n'amaraso yo kunywa. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo, ndabubayemwo, ndamukorera ku buryo jewe nafata nkafata nk'umuntu nkamuha ishano. Dufate ndamuhaye nk'ishano nk'uno munsi, naba niteguye hirya yejo yuko ashobora gucapfa. Imiti yose y'ikirundi ibaho kwisi, aside, isima, imiti nyene ikaze je niyo nakoresha. Navuga ati kuko ni nkwicungura kugira ngo Satani ntagire ikintu na kimwe aza kumbaza isaha ya 9 ninashika ikuzimu. Isaha ya 9 naragenda gutanga raporo ukuntu byagenze. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo, ndabubayemwo gushika ndakwiza imyaka 12. Nkujije imyaka 12 niho naciye ntangura rero kuza ndica abantu ikibona amaso. Satana ntuma ati genda ukora wice naka, nkagenda nkabikora kuko mari namaze kuba mu maso hanje. Amaso yanje yarasigaye ari kuzimu, nta maso nari mfise, bivanye nuko nakorera ikuzimu nyene. Umuntu namubona nkuko umenga kuri jewe ni njyazi wanje, kandi zari njyazi wanje kubera ikuzimu nta kindi kintu twajya. Ikuzimu mwagiki? Twajya inyama z'abantu n'amaraso. Zaba zavuye he? Zimwe zakunda kuva mu kaburi, nabajya abantu bagize amasanganya. Abantu bagize amasanganya byaba byateguwe gute? Hanyuma izo mu kaburi mwazironka gute? Byategurwa gute? Abantu bagize amasanganya iyo bafashe bakagenda bakabajana kubahamba, twaje tugenda tukabazura, tugaca tubamanukana ikuzimu, tukababaga, hama tukabona inyama zo kurya. Najya amaraso nyene none byagenda uko nyene. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo, kandi numva ndabwishimiye cyane. Rero mu nyuma zarashika ikuzimu bagategura nk'umutego runaka kugira ngo baronke amaraso. Umutego batega barawutega kuko barungika nk'abadayimoni, nka je bari bampaye nk'abadayimoni bashika 5,000. We urongoye? Jewe ndongoye kandi je nabatwara. Bimaze kugenda uko iyo nabajana niyo baja, kandi bategerezwa kumpa raporo, nanje nkatanga raporo kwa Satani kuzimu. Ivyaba byabonetse twabisangira uko mugani ntitwabijya tutamanjije kujana raporo y'ibintu byabonetse. Ku rugezo rwaho ntangura kwandikwa ku rukuta ikuzimu, ku kibambazi nkuko oya, kunzu nyene nkuko oya, ku gihome ntangura kwandikwa ko amazina. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo, numva ndabwishimiye cyane. Ntangura kubona nyene ndi umuntu nyene w'umubosi nyene
basi iyo ukorera satani uvuga ati jewe ikizoba cose nzonka umuti. Bimaze kugenda uko ndamukorera, hama ndamukoreye ndabikora shitse mu myaka 13 nibwo naca ntangura kugenda kuri Tanganyika nanje. Maze kugenda kuri Tanganyika nkagenda ngiye, ariko je nabangiye kuri mission yiwanje, sinabangiye koga, nabangiye tubonane n'impwemu zo mu mazi n'abandi ba aja nyene ba satani, nabangiye nyene duhurireho dupange ukuntu ibintu biza kugenda. Bimaze kugenda uko tukabikora, zirya mpwemu zo mu mazi tukazihamagara na zone zikaza, ari impwemu zo mu mazi zikaza, zimaze kuza tukazitera nko mu muntu, uwo muntu tukamuboha neza. Bimaze kugenda uko tugaca twigira. Hari abantu batazi impwemu zo mu mazi carico, ushobora gusigura ko impwemu zo mu mazi zimeze gute, hama muzitera mu muntu gute, hanyuma iyo zigiye mu muntu, yaba abagabo b'ijoro canke abagabo b'ijoro bakagenda mu muntu, umuntu agira iyihe myifato? Ni kuvuga mumaze kuzimutera uyo muntu vyaca bikurikira bimeze gute? Tumaze kuzimutera uwo muntu ibintu vyaca bikurikira, yaragenda nubwo bagenda ngo bagiye kumusengera, kuko twaba duhagazeho twavuga ati uno munsi dutegerezwa kuronka inyama n'amaraso, kuko twabikora kuri mission twebwe bivanye nuko databuja satani yaba yadutumye. Burya rero bimaze kugenda uko turabikora tubateyemo izo mpwemu mbi zo mu mazi. Izo mpwemu mbi zo mu mazi zimeze aha kwiki gice cyo hejuru ni nk'umuntu, hepfo ikaba imeze nk'ifi, kandi irashobora kumera nk'ifi, amaguru ameze nk'umuntu, maja ku maguru igitsintsiri haji ngaha ku kirenge nyene cyo hepfo akaba imeze kujya kwifi. Niko iyo mpwemu yo mu mazi imeze. Tumaze kugenda tukabatera canke abagabo b'ijoro nabo ko baba bameze, twarafata tukagenda nk'umuntu twamwiziziye, basi yagiye nko kuri Tanganyika twahuriyeyo, tukamutera mu ijoro, tukamusambanya, tukamukoresha ibyo dushaka byose, hama duhejeje tugaca twigira. Ariko wewe ntiyatahura yuko ari mwibohero, bivanye nuko impwemu mbi twaguma tumusukamo. Bimaze kugenda uko turabikora, nkwiza imyaka 16 ndayikwijije, hama ntangura kuza kugira, ntangura nanje kuzandaja kurondera abapfumu rero. Maze kuja kurondera abapfumu bampa imiti yo kuroga abantu. Umuntu je nashobora gutera ikigori mu gitondo, ku mugoroba kikaba ceze, nkamenya yuko umuntu ku mugoroba akaba apfuye. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo ndakwiza imyaka 18. Nkwijije imyaka 18 niho naca ntangura kugenda ngenda mbaza umuntu, ariko sinabaza umuntu wo ngaha kwisi nkavuga ati eske Imana irabaho canke nibaho. Bimaze kugenda uko maze kuvuga Imana, jengiye kuzimu kwa satani, maze kuvuga Imana, satani arambwira ngo wewe amasezerano yose turiko turagirana nta kintu na kimwe uri kurakurikiza. Jewe ndamubwira ati ndiko ndabikurikiza kuko raporo zose ndazisohora zose nkuko wazimpaye. Bimaze kugenda uko dusubiye inyuma gato ntaguciriyemwo, mbega ubwo buzima wabubayemwo ukorana na satani, ariko kandi haraho wagera ukaba mu buzima busanzwe nko gukina n'abandi bana, adolescence, kwiga kw'ishure, ivyo byose wabikora gute? Ubwo buzima warubayemo gute? Ubuzima bw'ishure ivyo byose wagiye bibamo gute? Nuko kuntu nimba ntagusubije inyuma, nuko kuntu wakorana n'ubushobozi bw'ikuzimu. Ubuzima bwo kw'ishure ukuntu nabukora, ko mu gitondo naravyuka nkaja kw'ishure, mvuye kw'ishure nabanzi yuko namba mvuyeho saa 6 nabanzi yuko shika nkora ibyo nyokuru yategetse, nyambara ukuraguza nashika ndaguza, nkafata imiti yose yari yanterekeye nk'ahantu nkayiragurisha yose, ndayihejeje nkaca njyama. Ariko ubuzima nari mbayemwo
nkiri Be kwishuri. kuraguza abantu badatahura ijambo kuraguza ni gute vyakorwa gute mwabikora gute? Kuraguza ni kurya umuntu ahamagara amajini n'ibisi, ahamagara amajini n'impwemu mbi zose zo kwisi zibaho, akazihamagara bikaganira, akakubwira ngo zimuhe raporo y'urugezo baza gukorerako. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo, ariko ntivyanyorohera cane kubera nafadikanya no kwiga. Nyokuru akambwira ati wewe raba uhebe ishure uguma ukora uwo mwuga wanje, kuko uwo mwuga wanje niwe wabandanya ukora uzoguteza imbere. Tukiri ngaho nyene ndamubwira ati ntibikunda, nzoguma niga ariko bishobotse nzoheza. Ariko sinari nzishagambiriye. Bimaze kugenda uko ampa inka ifise amabara. Ampaye iyo nka ndayishimira, ndamubwira ati nukuri nta kindi kintu numva no gushimira, ndagushimiye ikintu cyose uzontuma nzogikora. Uwo munsi mw'iryo joro nyene no kwishure sinagiyeyo, nirirwa ndaraguza umunsi wose. Aranyereka n'ukuntu batera ibigori, ati iki kigori ukagitera ukavuga ati naka uno munsi ndashaka aze kurara apfuye, kandi ukuniyirije nawe aba ariko biza kugenda, ntagire ikintu na kimwe aza gufungura, kandi aguma abona abantu bamutwara ikuzimu. Iryo jambo maze kurivuga, maze kuyavuga ayo majambo, Wari umutongero. waba ari nk'umutongero. Maze kuvuga ayo majambo nkaca nigira, wa muntu agaca aza agahita atambuka hantu, amaze gutambuka aho hantu agaca ataha muhira. Ku mugoroba ikigori ceze neza, umuntu yabapfuye, aza numva naka arapfuye, bivanye nuko arijo nabandamwishe. Ariko sinagenda mu bandi gushengerera kubera iki nabanzi ico ngiye kurondera joho. Naca mfata ryavugiye kajya kavu ko kukaburi ka mbere nkaca ndakayora nkajana, kubera hari ahantu nyene twakunda kuma duca tuyoye ivu kumva, twaca turishira ahantu tukaguma turitongereraho kugira ngo uwo muryango wose tuze tuwuhonye mpaka wose upfuye. Bimaze kugenda uko nyokuru arambwira ngo wewe ndabona udashaka kugumukora umuntu uzeya umwuga wanje, kandi ivyo naguhaye vyose bigomba bikunanire guca. Reka rero ikintu ca mbere ngire ndakugeze, irya shuri urimo muri interna mu Bukeye ndashaka uzugende ujanye imiti yose. Aho nari nimirije kuja muri interna mu Bukeye, ndamubwira ati kuroga vyararangiye, jewe sinkiroga, ubu ndahagaritse ndagiye kwishure ngiye kwiga, kuko sino bishobora kubibangikanya. Bimaze kugenda uko nyokuru arangirira ifuha, arambwira ati ko wase kubikora uzohura n'ibyago. Jewe ndamubwira ati nta byago ngiye guhura nabyo, ninabihura nabyo nawe uzohura n'ibindi. Ndamubwira uko nyene. Jewe maze kuja muri internet ndagenda ndashikayo, shitseyo abandi bana nyene nakigwa n'umwana nyene w'Imuyinga, ariko uwo mwana basi narumva ndamukunda cane bivanye n'ukuntu twahuza kandi n'imyitwarire yiwe. Ariko nanje nkaca shaka kumuteramo ya mpwemu mbi indi muri jewe ngo ndamukwege ndamujani kuzimu nawe aje gusinya. Satani mbere arana muntu mishako arampa nikete ryo kuriwe kugira ngo ndarimushire baze bivuganire. Ndavuga ati Satani yashima umuntu agendeye kuki kugira ngo yumve ko umuntu yomukorera. Umuntu yamushima bivanye n'ingeso ziwe, basi dufate yagira nko mu busambanyi, ukagira nko mu kuvuga ikintu cose cyane cyane ubusambanyi nibwo Satani afatirako cane, bivanye no kuntu umuntu yitanga amaraso yiwe agaca abyarana n'izo mpwemu zo mu mazi twaba dukoresha. Bimaze kugenda uko ubwo buzima jewe ndabubamwo, ariko uwo mukobwa ntivyari byoroshe. Ico gihe ndamutera mu ijoro, baramujanye mu masengesho, bamujanye mu masengesho arambwira ati tujane. Ndamubwira jewe ntaho nja, wewe genda. Ati byo kuva na kera jewe sinigeze nja mu rusengero. Bimaze kugenda uko uwo mukobwa numva ndamukunze cane, arambwira umunsi wa mbere ngo tujane. Rya kabiri asubira kumbwira ati tujane gusenga. Rya kabiri ryo ndamubwira ati iyo concert sinoyisiba, reka tujane gusenga. Ibintu vyambaye ko sinobabwira. Jewe ndagenda, hajya bagire batangure kuvuga ngo mu izina rya Yesu, abatanguye gukubita amadayimoni iki bisigo ikintu cose. Je naciye mpaguruka ca ndataha. Maze gutaha
ndamubwira ati kurya niko musenga tibasha birabayobeye kweri kubera iki musenga kurya ndamutuka nyene ndamuharira arambwira ati nukuri uri umuntu watewe cyangwa uri umuntu ngo watewe n'inkwe muzo mazi ngo ibisigo iki uji kuzimugirane shanamubwira none kuzimu bajayo gute kugira ndamwumvirize byonyene ndamusope amajambo nanje arambwira ngo hari ukuntu bawitwara mu myitwarire mibi bivanye n'ubuzima uburimwo umukobwa ndamubwira ati nukuri jewe nanje ndashaka kubohoka namubwiye uko nyene ariko ntivyari biri mu ngiro kubera iki jewe nishakira abantu nzakuyovya mu rushengero bivanye no kundi iryo shengero nabona rifise umuvuduko udasanzwe ntangura kumuteranya n'abagenzi biwe bo muri korale bagendana gushika naho bamwanka batanguye kumwanka ndamubwira ati wewe ibintu wagiyemwo sivyo bihebe ngo ndakwereke ico dukora ni kuvuga waramuteranya hamukagaruka no kumuhereza impanuro simubwira ntivayo bariko barakwanka bamwanse hamukaca umuhereza n'impanuro zo kuvana nabo hariho impwemu basta hariho impwemu umudayimoni umwe waba uri hirya yiwe ukamubwira ngo wewe ibintu bariko barakubwira sivyo ikindi naco ubundi nawe akaba ari hirya bajya barakwanka kandi utabavuye inyuma uno munsi urapfa je nafise basi ikintu nakoreramwo nakora mvuga ati ikintu cose nugupfa kuko nashaka amaraso imaze kugenda uko mbonye ananiye shantangura kuzandateza amasanganya abantu mu marompo y'amabarabara ntuma abadayimoni nakoresha nkabatuma nkababwira ati genda kwa runaka nkeneye amaraso angana uko nkeneye basi nkeneye nk'indobo 6 ati mutazizanye ntimuzi imbere yanje babikora uko nyene naho hagera 18 batarayashikana namenya yuko raporo baza kwishikana ikwiye bimaze kugenda uko ntangura kuzandagenda nyene no ku mazi keshi hajya inzuzi izo nzuzi narakunda kugenda aho keshi nkaba nicayeho kugira ngo tuganire neza abantu bakibaza yuko nicayeho nje koga mu mazi naho kumbe nje kuganira n'abagenzi banje ariko bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo ndakwiza imyaka 19 Mwujije 19 niho natangura kuzandinjira mu masengero atandukanye ntangura kuzandateza intuzeya ibibazo mu rushengero nkatera abapasteri nkatera abanyeshengero gushika naho amashengero amwe bagiye bayugara kubwiwanje bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo kandi bayugara abapasteri wabatera gute nka pasteri kubera abapasteri keshi benshi twarahurira ikuzimu duhuriye ikuzimu nta bushobozi yashobora kundusha namubwira tutamaye amarasangana ukunuku mwabantu bawe utegerezwa guhora n'ibyago kandi wase naho njana wewe kandi sindabira ngo turakorana canye turagirane nshaka abantu ngahi wawe nibwo rugezo nabateramwe umupasiteri agacagira ubwoba agaca avuga ati nta kibazo wewe uramenye isaho uza kubikorera nkahengera kujya kuntu bajya abantu bagwa hasi hajya bavuga ngo ubushobozi ngo burafashe ngo faya ngo ibiki je navuga ngo ndi ngaho mu rushenyo navuga ati nta kibazo uwona akora ku ruhanga n'abangiye ntwaye inyenyeri yiwe nkatwarana nayo maraso yiwe ni kuvuga yaba ari umupasteri mukorana yaba ari umupasteri dukorana muhorirayo ikuzimu duhorira ikuzimu hanyuma ko mudakorana wewe byagenda gute uwo tudakorana abapasteri basenga mukuri no mu mpemu abapasteri basenga mukuri no mu mpemu iryo shengero ryabo ryaba riteye ubwoba kuko unahatumbereye wasanga umuriro waka niwo wakwakira maze kugenda uko ndavuga ngo jewe ngoma ntangure kuzandatera mu mashengero yose atandukanye haragira urugezo ngaha ku isi yose ngaha aha mu Burundi amashengero yose ndayazunguruka abapasteri basenga mukuri no mu mpemu ndababona kandi ngiye gutera amashengero yabo si yose nayashikira natuma nk'abakozi banje bananiwe nanje nkaca nishikira narinjira je mu rushengero maze kwinjira bagasigura bakavuga hageze gusengera abantu kubera naba mbona umuriro ari uguma waka nkaca mpaguruka nkagenda avuga ati aha hantu hari ahantu nimuze muhasubire hari ubushobozi budasanzwe nkaca ngenda nkaca nja mu yindi shengero nkatera hariho n'ishengero nigeze gutera barayugara burundu bivanye na jewe nyene byagenze gute
uko byagenze uwo mupasiteri waho ntitwahujije kubera ibitambo nari nkeneye. ni kuvuga mwari musanzwe mukorana? Twari dukorana. Bimaze kugenda uko uwo mugabo turaharira, ndamubwira ati ko ari uko reka ngende gutanga raporo kwa databuja ikuzimu. Bimaze kugenda uko ndagenda ndamutangira raporo. Ikintu Satani yasinye avuga ngo ishengero ryiwe ryugagwe. Iryo shengero rirugagwa. Rimaze kugagwa umupasiteri atangura kuza kunsaba imbabazi. Ndamubwira ati Jesse nivuguruza nta kigongwe fise. Kujya twese duhurira ku isahani y'amaraso tukajya n'inyama z'abantu. Twese ikinya carashize, nta kintu na kimwe wowe ushobora kumbwira ngo nemere. Naramaze kufirima byose. Ngo basi ngo ndakwinginze ngo genda umumbaririre ngo basi ngo afume ngo asubire nyongera yandi mahigwe. Ndamubwira ati jewe na wewe na wari umwishikira. Ahubwo nawe uravye nabi nawe ndakujaniranya. Ndamubwira uko nyene. Maze kugenda uko umpaseri waje ahitamwo kuja gukizwa. Akugira ashike ku musaraba aja kurondera irindi shengero aja gukizwa. Ariko nubwo yakijijwe sinamuhagaritse, nagumye nja kumutera, mwijoro nkagenda nkamutera, nkamunigura, amubwira ati we warikuye mu kazi, garuka mu kazi, atari uko nako urapfa. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubayemwo ndakwiza imyaka 20. 20 ndayikwijije niho nasha ntangura kuza ndinjira mu masengero. Na Bibiliya nari ndayifise, ariko iyo Bibiliya sinigera ndayisoma n'umunsi wa rimwe. Nkayigendana nk'igipupe ariko sinigera ndayisoma n'umunsi wa rimwe. Bimaze kugenda uko ntangura kuza ndazingura ama Bibiliya, nkaza ndaraho bambwiye, ariko nzinguriye Bibiliya nkumva n'umuriro mu maso, ndiko ndayiraba nkumva n'umuriro kuraka. Nkaja nsubira kandi nkafundikira, nkabika nkaterera ngaho. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo, kandi nzinguriye Bibiliya nabanzi ko nanje ari ibyago nikwegeye, bivanye nuko ikuzimu haca hatikira hose. Aho abona twara bose nabanzi yuko bagiye guhura n'ibyago, umuriro wacu basanga ikuzimu uvuye mu ijuru kabatikiza bose. Bimaze kugenda uko ngenda nica abantu ku rwego gushika naho ngera ku rwego rwo hejuru, ata muntu numwe shobora, nubwo twahura ku murango gutya life nkakubwira ati wewe upima umbwire n'ijambo na rimwe ndafise aho duhurira, ati we nta mpamvu nimwe yo kumbwira ikintu na kimwe, ati wewe nta jambo ufise imbere yanje. Jewe ungaragarije ukambwira ngo wewe ntiwonshobora, nakubwira nditi sawa turaza kuraba umugabo wariwe. Naca nitahira ikico nakora niki, naca ngena nkahitana ya miti nkamanza nkamutera umusonga. Ndamutejeje umusonga mwijoro nkaca ngenda. Akambona life turiko turaganira, nkamubwira ati ku murango wavuze ngo iki, tubungire ndagukureho nongere ndakwice, kandi ndakwica urupfu rubi. Kandi byabuko nyene kuko naca ntangura kumukata, nkamukata urutoki, nkatangura ku rutoki nkasubira urundi rutoki gushika intoki zose ndazikase, n'amaguru nkaca ndayakata, nkaca nkura kwizosi, nkaca renigira. Ariko wewe kubera byaba bigaragara mu buryo bw'impemu, bobo bavuga ngo yishwe n'umusonga, bo ntibabibona. Jewe ya maraso nkaca ndayajana ikuzimu, umuntu naba niyiciye ubwanje nyene sinashoka ndayajana ngo tuyanywe, naca ndayashira databuja Satani akaba ari wacayanywa, bivanye n'itegeko yari yaraduhaye yuko twebwe abashefu twisha umuntu yuko atamaraso tuzigera duha abo bakozi bacu, tuzoyamushikiriza ari wazozara yanywa n'inyama ari wazirya. Bimaze kugenda uko ubwo buzima jewe ndabubamwo nkwijije imyaka 20 muri 2020 niho naca ntangura kumenya ijambo ry'Imana, ntangura kumva abapasiteri bariko barasigura ubushobozi, ariko nkavuga ati nubwo basigura ubushobozi ni ibintu biri compliqué, muga hari abavuga ukuri n'ababesha. Ntangura kubipinga bimwe, mbere turaharira bamwe n'abapasiteri bamwe bakomeye turaharira. Nkavuga ati wewe waje kurondera amafaranga, kubera byaba bivana nuko duhurira ikuzimu, ko stage zose n'amandazizi, ntiyashobora kumbwira ikintu na kimwe, yambwira ati hagarika geze aho nyene, nta na kimwe ndabizi turazinanye. Bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubamwo, maze kububamwo ndakomeza
nkomeza kuguma nica abantu ku rwego rwo hejuru ku buryo twashobora guhura n'umuntu nk'uku nkagenda nko mw'ijoro nkagenda nkamunigura bakibaza ngo ni indwara yamwishe kumbe nije namwishe. Wakunda umuntu afatwa giturumbuka umuntu bakabona apfuye ubwo nyene canke akavuga ati reka nihengeke gatoya umuntu abakirotuva yapfuye nije naba ndamwishe. Burya bimaze kugenda uko ubwo buzima ndabubayemwo jewe ndakomeza ndakwiza imyaka ngire nkwize imyaka 23 ngire nkwize imyaka 23 niho naca numva ijwi rinsunikira ahantu kubera aha hantu muri repentance nari nahabonye ubushobozi budasanzwe kandi nari nahabonye n'Imana kuko narahagarukiye hoho ndavuga ati aha sinoshobora kuhinjira kandi sinonkunda hatera. Bimaze kugenda uko ndinjira ndatelefona umukozi w'Imana ndamutelefonye turavugana tumaze kuvugana arambwira ati uraza ndakwakire ariko nubwo yambwiye ngo uraza ndakwakire kubera nari nzi ibintu binduhije ku mutima nkaba nzi ibintu bisigaye bingurura mw'ijoro bivanye nuko nari ntanguye guheba gukorera satani. Nkarara mu mwonga je nkiro turuva ndi mu mwonga kandi naraye mu kugitanda ukarara ku gitanda buke ukisanga mu mwonga kubera iki nariko ndakorera satani. Bimaze kugenda uko ivyo ndabibamwo amezi 4 amezi 5 amezi 6 ntakimukorera nca ndafata ingingo yo kuja ahantu bita muri repentance bivanye nuko nari nabonye umuriro waho kuko narahagerageje kuhapima ndagenda nshitse ku muryango umuriro wo niwo wanyakiriye ndavuga ati sinoshobora ca nteza accident mu nzira bivanye n'amaraso nari nkeneye.